Kaze muryango wagutse w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community. Turabaye kaze muri uku kubakirwa hamwe no guhindura kimwe kimwe mu gihe cyaco. Munkundire ndabamenyeshe ivyo tugiye kurabira hamwe. Ubwa mbere tugiye kuraba icarico iyerekwa canke vision. Ubwa kabiri tuzorabira hamwe ihishurirwa mu gice cya kabiri. Ubwa gatatu tuzorabira hamwe iyerekwa na Bibiliya mu gice cya kabiri nyene. N'umunezero ndaguhaye kaze mu gice cya mbere. Vy'ukuri woba ufise iyerekwa vision canke woba uri umunyeyerekwa umuvisionnaire? Kaze mu gice cya mbere. Muri kino gihe ishengero ry'Imana riri hagati y'umuvuduko w'igwiriranwa ry'amayerekwa mu bigisha no mu barongozi benshi. Iyerekwa n'ishurirwa navyo biri ku muvuduko wo kwigishwa cyane. Umwe wese arashobora kwibaza ko by'ukuri ayo mayerekwa n'amahishurirwa niyo canke arakenewe. Ivyo bibazo n'ibindi umuntu yo kwibaza nivyo iyi nyandiko igiye gushira ahabona. Mu gusesangura kwacu turiko turabira hamwe kubakira ku matanguriro. Umwe wese aca atangura kugira amatsiko yo kurondera kumenya aho amatanguriro canke iyerekwa aherereye n'abagiye gushiraho amatanguriro. Turasoma Abikorinto ba mbere ikigabane ca gatatu, turahera ku murongo w'icumi dushikane ku w'icumi na rimwe. Haravuga ngo, nk'uko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge uwundi yubakako. Ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashizweho, niryo Yesu. Mu ndanguramvugo, kubakira ku matanguriro vyerekana ko atagishasha tugiye gushiraho, ndetse nta niyerekwa rindi rigiye gushingwa kiretse iryashizweho, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashizweho, niryo Yesu. Imana irashiraho yo nyene ubwayo amatanguriro yuko tugomba kwitondeka imbere yayo no kuduza ivyiyumviro vyacu mu nteguro zayo. Dusome Umusiguzi gatatu ku murongo wa 15. Haravuga ngo, ikiriho nico cahozeho, kandi nikizobaho naco cahozeho, kandi Imana isubira kugarukana icamaze guhita. Nta kiriho kitahozeho, kandi nta nikizoza kitabayeho. Reka tuvuge ko twahamagariwe mu vyabayeho tutarabaho inyubako y'ivyo tuzobamwo yari iriho. Iyerekwa n'ububasha budushikana hagati na hagati mu mutima w'integuro twashingiwe tutarabaho.
amatanguriro atwereka ko icy'akamaro atari kurondera gushinga ayandi mayerekwa canke amatanguriro mashasha nk'aho wogira ngo n'ishirahamwe rivutse mu isi rivuga ibintu bitigeze bitegurwa. Ishengero ry'abera n'abantu bahamagawe mu gushingwa mu iyerekwa no mu matanguriro y'uwarihamagaye akaritoranya. Nk'abera turakeneye ihishurirwa ridushikana ku iyerekwa twashingiwe. Guhusha iyerekwa canke amatanguriro twashingiwe n'amajuru bivyara guhona no kwitegurira kurandurwa. Imigani 29:18 havuga ngo iyo hatari guhishurirwa abantu bigira uko bagomba. Mu yindi mvugo, iyo abantu bataye amatanguriro bashingiwe, umwe wese yitoraniriza iyerekwa. Ubu rero turi ku munzane wo gutahura amajambo abiri, iyerekwa no guhishurirwa. Ayo majambo kenshi aritiranwa ariko ntasa. Reka tutangurane n'ijambo rya mbere rivuga iyerekwa. Iyerekwa canke mu gifaransa vision ni ubushobozi karemano bushiraho umugambi utigeze kumvikana mu mutima w'umuntu n'umwe. Iyerekwa ntiridomekwa n'icigano canke gutunganya neza ibitagira urutonde. Iyerekwa ntiridomekwa n'icigano canke kwigana canke gutondeka ibintu neza bitagira urutonde. Iyerekwa ririgenga kuko ubwaryo ni nzira. Iyerekwa kenshi nta bahanuzi rigira canke inararibonye kuko ni nzira nsha ata muntu yigeze kuyicamwo. Ibiranga ubudahangagwa vy'iyerekwa canke vision. Iyerekwa riratandukanye n'ivyumviro vyiza bishiraho inkoro y'iterambere tugomba gushikako. Ubudahangagwa bw'iyerekwa bwarikiye mu gushiraho intango y'umugambi, kandi ubudahangagwa bw'iyerekwa bwarikiye mu gushiraho n'iherezo ry'umugambi n'ibihembo birikomokako bizoboneka vuba n'ibizoboneka mu binjana vyinshi. Iyerekwa ntirihangagwa mu gushiraho intango. Iyerekwa ntirihangagwa mu gushiraho intango. Iyerekwa ni umushinge ugaranzurira habona umugambi utigeze kuboneka mu mutima w'umuntu n'umwe canke wumvikane mu matwi y'umuntu n'umwe. Iyerekwa rizazanira abaryumvise ubwa mbere, ariko rikabera inzira n'umuco abo mu runganywe ruzokurikira canke bo mu binjana vyinshi. Iyerekwa rero ntirihangagwa mu gushiraho intango. Ubwa kabiri, iyerekwa ntirihangagwa mu gushiraho iherezo n'ibihembo birikomokako. Uko iyerekwa ritegura intango niko ritegura
n'iherezo. Intango y'iyerekwa riyoborera ku iherezo. Iyerekwa ritadondora iherezo rihinduka inkuru, rihinduka igitito. Iherezo ry'iyerekwa nizo nkomezi zikomeza iyerekwa. Nta yerekwa ryubakira ku iherezo ry'uwundi mugambi. Iyerekwa ryose rifise iherezo ryaryo n'ibihembo vyaryo. Iherezo ryose rifise iherezo ryaryo n'ibihembo vyaryo. Nta muhanga ashobora kwerekanira ubuhanga bwiwe mu nyandiko z'abandi. Iyerekwa rirakundwa na benshi, kandi benshi bashaka kwibona bubatse iyerekwa. Ariko vy'ukuri, ukuri nuko atari benshi bashoboye kubaka iyerekwa. Hariho abahamagawe gukurikira amatanguriro y'iyerekwa yashinzwe n'abandi. Iyerekwa rirakundwa na benshi, kandi benshi bashaka kwibona ari abavisionnaire. Ariko ukuri nuko atari benshi bashoboye kubaka iyerekwa. Hariho abahamagawe gukurikira amatanguriro y'iyerekwa yashinzwe n'abandi. Munkundire turabire hamwe ibintu bitari iyerekwa. Iyerekwa si kopi yarabiwe mu bitabo canke mu yindi mihingo y'isi bikazanwa aho bitarashika. Iyo si iyerekwa. Iyerekwa si amajambo menshi aryohera abantu. Iyerekwa si uruhusha rwo gukora ku mugaragaro. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa si ivyiyumviro y'ibikenewe kuronkwa mu buzima. Niyo si iyerekwa. Iyerekwa si amazina duha amashengero canke amashirahamwe. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa ntigerekanwa n'ubutunzi tugezeko. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa ntigerekanwa n'icubahiro n'ukwemegwa. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa ntigerekanwa n'igitigiri c'abantu bayoboka uburongozi. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa si ivyiyumviro ngenderwako canke amazina y'ubuhizi dufise canke twise ibintu runaka. Niryo si iyerekwa. Iyerekwa ntigerekanwa no gutunga kontakte nyinshi z'abanyaburaya. Niryo si iyerekwa. Kugira duheraheze iki gice ca mbere, mu nkunde dushireho ibibazo bikeyi. Ikibazo ca mbere, iyerekwa ni iki? Ndizera ko wamaze kwishura iki kibazo. Ndagufasha nanje kucishura. N'ubushobozi karemano bushiraho ikintu canke umugambi atamutima canke ubwenge bw'umuntu numwe vyabayemwo. Ikibazo ca kabiri, mbega biroroshe gutahura umuntu afise iyerekwa? Ndizera yuko wamaze kwishura. Ni oya. Biragoye cyane kuko iyerekwa rivuga ibintu bisha ku isi, nta nararibonye rigira, kuko ata muntu numwe aba yarigeze kubibamwo. Akarorero, vyari bigoye guhanura umuntu yiyumviriye ubwa mbere gukora indege.
byari bigoye guhanura umuntu wa mbere yumviye gukora ordinateur kuko abo basa n'abariko barasara mu vyumviro. Mugire ibihe vyiza, ubutaha tuzorabira hamwe ishurirwa mu gice ca kabiri. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, murashobora kutwakura kuri WhatsApp nteranya 257 79 938 921 canke WhatsApp nteranya 257 79 988 236. Imana ibahe umugisha.